ndabaha ikaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuri ino chaîne ya YouTube. Tubaha ikaze mu mwanya w'amakuru agezweho. Amakuru tugira tugaruke nanone ku ikurwa rya General Alengiyombe Bunyoni, akaba yarashizwe mu karuhuko k'izabukuru. Gervas Ndirakobuca akokurutse mu gihe yarakiri umushikiranganje wa mbere, ariko yasubiriye uyundi mushikiranganje wa mbere yitwa General Alengiyombe Bunyoni, numwe mu bihangange bikomeye vya CNDD-FDD. Yamusubiriye mu gihe yari yagirijwe ko yagomvye gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Nyuma yo gusubirira Bunyoni yarafashwe arapfungwa, none umunsi ari mu munyororo, yaraciriwe igihano cyo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Gervas Ndirakobuca yaje benshi babona ko ari umuntu agiye guhindura ibintu, kandi ko nyabona agiye gukorana na Perezida Ndayishimiye bagatorera umuti ibibazo bitari bike byari mu gihugu. Bakabona ko Bunyoni ariwe yarazingamitse igihugu, aho Perezida Ndayishimiye yamwagiriza ko ibintu nka byose byabaye umuzi w'ibuye mu gihugu ari Bunyoni yatumye bitaboneka cancane nk'igitoro. Akanavuga ko ariko aramwankisha abanyagihugu, bamwe bati yagumuye zimwe mu ndongozi, bategura n'umugambi wo gukuraho Perezida Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye yaravuze amajambo atari make, ariko aravugira mu migani, akavuga ukuntu hari ba maconco bagomvye kwihagira intebe y'umwami. Haravuzwe kandi ukuntu maconco yahawe vyose n'umwami, ariko akavuga ko yifuza n'intebe y'umwami. Yaravuze rwose ugusharikana kudasanzwe kwabaye hagati yabe na General Alengiyombe Bunyoni. Abantu bati ubwo Bunyoni avuyeho, General Ndakugarika agiye guhindura ibintu mu gihugu, kandi agiye kumvikana na Perezida Ndayishimiye maze igihugu bagishire ku murongo. Ivyashikiye General Alengiyombe Bunyoni bisa neza na neza n'ivyashikiye Ndakugarika. Ndakugarika we akaba yaranashikiwe n'ibitari bike, kubera ko Ndakugarika burya n'umuntu avuga make cyane kandi atagomba kwiteranya n'inzego. Aho General Alengiyombe Bunyoni yananiwe kwigumya, General Bunyoni we yarigumije aranuma, yirinda no kwerekana ko ariko aragwanira ubutegetsi. General Alengiyombe Bunyoni we yavuze ko adashobora kwihanganira igihugu gisa n'igitwawe n'umugore w'umukuru w'igihugu, aho bafudika ingingo nk'abagenerale, umugore bugaca mu gitondo yabihinduye. Ibi vyarashikiye akatari gake General Ndakugarika, aho vyavuzwe ko Gervas Ndirakobuca yishwe n'agahinda kubera ukuntu Perezida Ndayishimiye bavuga ibintu bugaca mu gitondo yumva vyahindutse, canke umugore wiwe agafata izindi ngingo. Vyaravuzwe ko umugore wa Perezida Ndayishimiye afise ibiro vyiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu, mbere bamwe bakavuga ko kugira ushike ku mukuru w'igihugu neva utegerezwa kubanza guca mu biro vya Angelina, atakwemereye nayo ntushobora kwahonyoza ikirenge. Izi ngorane Ndakugarika yahuye nazo zarakweza ibibazo bikomeye cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Haravuzwe kutumvikana kuri hagati ya Perezida Neva n'ibindi bihangange vy'uwo muri uyo mugambwe, ariko nanone hakaba harabaye ikintu kidasanzwe abarundi batamenye. Haravuzwe umugambi wari ukomeye wo kuvanaho ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, wateguwe n'abagenerale bamwegereye. Haravuzwe kandi imikoranire ya hafi ya Perezida ya General Ndirakobuca Gervas ndetse n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, tutibagiye n'umukuru w'ibiro by'igisirikare General Prime Niyongabo. Vyatanguye mu gihe babona ko Perezida Ndayishimiye atawe agera iminwe, atawe atinya, kandi ko ibintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya. Benshi babona ko Perezida Ndayishimiye kudahanurwa kwiwe gushobora guta igihugu mu manga. Ariho rero ako kagwi k'abagenerale bishize hamwe batangura gukora amanama amwe yagiye araba mu kinyegero, ndetse ku buryo abantu bashoboye kwitaba izo nama bagiye baragenda amajoro. Inama zimwe ngo zaragiye ziraba gushika isaha 11 z'ubuca. Benshi bati ibiriko birabera muri uno mugambwe CNDD-FDD birashobora kuba inkwezi y'ibibazo Uburundi budashobora kuzokwikuramwo. Benshi bakavuga bati mu mwaka w'ibihumbi 2015 mwarabonye bikeyi ibigiye kuza muri uno mwaka 2025 na 2027 abarundi bazobifatisha yombi. Muti rero vyifashe gute? Amakuru tuzanye nayahe?
bamwe bavuga ko Gervas Ndirakobuca nyuma yo gukugwa ari ibindi bibanza agiye kuronswa, abandi bavuga ko kuva Gervas Ndirakobuca akuwe mu mabanga yabonye ko ibintu bitoroshe agahitamwo kuja mu karuhuko k'izabukuru kuko yagombye gutanga imihoho Perezida Ndayishimiye ngo yaramwankiye. Ibintu rero bigiye gukurikira ni ibiki? Hari amwe mu makuru dufise tuza kugenda turacirya nino, we ntuje kure fyonda kuri subscribe unasangiza bagenzi bawe maze tubandanye kubana muri ano makuru. Barankekeza bantwengera muri giyi namwe muraca mukurikira mwanye kuvyumva muzosigara muri icuzi inyuma nimwabona bakurikira ondera urukondo korora koroshe narumvise ku maradiyo narabibonye mu minsi heze naravyumvise aho badukekeza ngo mbega ngo yamavoka mwatera ari hehe ngo ko abandi bariko barayashora hanze bazana amahera y'agaciro muribwa tuba turatera amavoka twaratera abandi bagasigara bararandura inyuma yacu sivyo none twagize n'ayasigaye yacitse ku icumu aho kuvuga ngo tuyashora azana amahera y'agaciro tuyacisha mu minwabi agira kimwe atumarira kubera iki kutubaha umurongo. Jewe hariho umunsi navuze ijambo ndarivuze ku mugoroba mu gitondo zabona umuntu andugikiye message ambaza ikibazo navuze n'ijambo naraye mvuze narababaye cyane kubona abantu badashobora kumviriza ijambo ry'umurongozi wabo anje ku bantu rero banyandikira message naho nce ndonka umwanya wo kubabarira abandi nabo bareke kuza ndavyite gute kunteburako abantu hari abanteburako ngo bite ngo muze ngo vipi ariko urazi guta umwanya ndiko ndabivyo vure nabahaye umutwe bujyana n'ugutwi oya niwe ka tugaruke mu buryo bw'idonido muri hano makuru twabateguriye. Tugaruke nanone nyene kuri birya vyanda kugarika ndetse ko yakuwe mu mabanga agashigwa mu karuko k'izabukuru nuko bitavuzwe ngo bivugirwe hejuru. Burya ndakugarika niwe ubwiwe yisabiye ko yoshigwa mu karuko k'izabukuru kuko gutanga imihoho vyaranse, ariko bamwe n'abandi babona ko ibiba muri CNDD-FDD ari ibintu biteye ubwoba cane. Banywanyi bacu bamwe mu bategetsi bo muri CNDD-FDD batanguye gucanamwo kubera Gervas Ndirakobuca ndetse n'abandi bategetsi batariko barumvikana muri kino gihe c'amatora. Ejo abategetsi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu twaganiriye bemeje ko ari we Ndakugarika yavyisabiye ko akugwa akaja mu karuko k'izabukuru kuko waruhijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye na Angelina, ariko ivyo kuvuga ko ari we mukandida wa 2027 nububeshi. Yo kwitoza gute kandi Perezida Neva ataraheza manda yiwe ya kabiri? Izo manda ziwe rero zibiri Perezida Ndayishimiye ategerezwa kuziheza nkuko muri CNDD-FDD bigenda, nubwo hari bamwe mu ndongozi zivuga ko zidashobora kwemera ko igihugu kibandanya kuja mu manga kubera umuntu umwe ariko arica igihugu. Bikaba rero vyarabashavuje ari naco gituma tubabwira ko hari bamwe bariko baragira amanama Perezida Ndayishimiye atazi ibivugirwa muri ayo manama navyo tuzobigarukako. Ariko nanone no bibutsa ko bidahindutse Generose ndetse na Ndirakobuca umwe muri bo ngashobora kurongora inama nshinga amateka, undi nawe akaba ashobora kurongora inama nkenguza amateka. Amakuru yo kwizera nubwo Perezida Ndayishimiye ahindagurika cane nuko bashobora gushiga muri ivyo bibanza, ariko ayo makuru nayo nyene ntawomenya ko bizoba ukuri. Ariko nanone muri CNDD-FDD ibintu buraca bugacana yandi abantu bakabona ibintu birahindutse umwanya n'umwanya. Ntawo kwibaza ko Ndakugarika nawe muri uno mwanya ashobora kuba ari mu marembera ava muri systeme. Umuntu rero bavuga ko ngo umuntu ava mu vyiyumviro vy'Imana akavayo akaja mu nda ya mama wiwe akamarayo amezi 9 akavayo akaja kw'isi akagira amaguru n'amaboko, amenyo, amaso, amatwi, umuntu agakomera agakora ibikomeye. Uko iminsi ihera niko ubukomezi bugenda bugabanuka, amenyo agahera, amaboko akajugumira,
amaso agahuma, amatwi nayo nyene ntiyumve neza. Ubu turiko twerekeza ku muhero wa CNDD-FDD, abayirimwo ngo bakwitegura kwambara urundi rusato nk'uko inzoka yiyambura iyo ishaje. Abantu twipfuza kubona ibikorwa byabo ari abaperezida harimwo Rwasa na Ndirakobuca. Bamwe bavuga ko bano bagabo ari abantu bashobora guhindura ibintu mu Burundi, ariko nanone ngo aba bantu ko ari batatu bafise ishusho ngo yo gukunda igihugu n'abanyagihugu. Sindi CNDD-FDD ariko niyitoza kuba umukuru w'igihugu nzomuha ijwi, kuko Evariste ikintu akoreye Uburundi, ikintu akoreye Uburundi ntizokwibagira. Siritu nk'abajene, ushobora kuba ufise miliyoni 5 muga ugasanga ntiwomara inzu. Bati ivyo Perezida Neva yadukoreye byaratubabaje cane. Hamwe Ndirakobuca bamutanze nk'umukandida wa CNDD-FDD kabisa, aho CNDD yoba igira yisubize ko umutamana buke buke, nubwo akari ku mpene ariko kari no mu ntama. Ariko ndakugarika vyopfuma yavuze ijambo arishira no mu ngiro. Aho niho rero uzobonera umugabo, ariko niwabona umugabo aguma yivuguruza mu ijambo yavuze, uzoce uhebura. Umukandida wa CNDD-FDD akaguma ari Ndayishimiye, CNDD-FDD bazoba bayishinguye, bazoba bayihambye. Uwo mutama Gervas Ndirakobuca ariseriye, naho umengo yarambitswe ishusho mbi muri kahise. Bamwe bakaba bamwumva nk'inyamaswa. Ndakunda umuntu avuga ijambo akarigumako, atavugirwamwo. Imana izohe Uburundi bwacu indongozi nziza. Araraba ntamere nka Bunyoni gusa ngo ahave amukurikira mu ibohero rikuru rya Gitega, kuko mbona ivyaba CNDD-FDD bigoye. Rero ushaka yotekereza kabisa, imbonera kure mushake mubone kure, mumenye ko ata usumvya igihagararo Bunyoni canke Nkurunziza. Abarundi tugowe tukiriho, nimba Varisito ariwe agomba kuzuyobora, kandi iyindi myaka 7 imanga yo twayiguyemwo kera. Ubuhoho imanga niyo izoca igwa ku Barundi n'Uburundi, igihugu kigiye gupfundikana burundu. Na zero twihutire kumira za voka. Ibindi bisigaye Ndayishimiye nasabire Prime nawe nyene aje mu karuhuko k'izabukuru, na Ndikuriyo azoba asigaye wenyene. Ace nawe nyene yivanamwo. Bayi Gervas Ndirakobuca nawe aragiye. Ivyaba ati ko bwanje nizeye ko ari we agiye kuba perezida, kuko ni umugabo w'ijunja n'ijambo. Ati Burundi bwacu urababaje, urateye ikomwe. Ni ati ivy'amategeko, ati none Martin Ninteretse arafise uburenganzira bwo gusabira umupolisi gukukuruka hataragera. Ati unoko ngo hataragera ko umunsi we wo gukukuruka ushika, mudufashe muduhe umuco. Ati Neva yoba atangaje hamwe twosanga by'ukuri Gervas Ndirakobuca yisabiye gukukuruka, maze nawe agasinya iryo tegeko nk'uko ari ingingo afashe nka perezida. Ariko ugerageje guheyuza ivya Neva, ati kwihweza, utegerageje kwihweza ivya Neva, ati iyo nabikora kuko niba hari ibintu bitangaje bitagira umuco n'akanya na gatoyi, ni uburyo igihugu gitwawe. Nk'uko rero nkunda kwivugira, turindira umwanya utubikiye byinshi. Umwanya niwo uzoduha ukuri kwavyo. Ikindi yitoje kurongora igihugu. Sindi umudede, ariko ico gihe noca nshigikira nkanatora dede, kuko uyo muviye Gervas Ndirakobuca nta bintu vy'amenyo azana mu kazi nk'uraho atwicisha amajambo. Ati retraite anticipée urayisabira canke hakaba forcing. Hama rero Prime
ati minisitire ati burya rero ni umuntu jewe ati minisitire ati premier minisitire ni umuntu yantangaje cyane, burya ni umuntu jewe yantangaje usanga ashatse kwiruhukira ati usanga ashatse kwiruhukira erega n'utari muri politiki arabaho, ati abantu musenga ndabasabye musengere abafata ati musengere Uburundi mufate ati n'abari gusenga cyane musengere igihugu cy'u Burundi kuko aho bigeze ibintu bigiye kumera nabi. Ivyo ni bimwe mu vyiyumviro vy'abakurikira ino nkuru ndetse bagize ico bavuga ku nkuru twabahaye, ariko nanone bikaba biza kwerekana ko ico katari ciza muri CNDD-FDD. Twababwiye ivyo bivugwa ko uyo mushikiranganje Gervas Ndirakobuca yoba agiye kujamwo bindi, ariko nta mwizero ko bishobora kumuhira kuko muri CNDD-FDD buraca bugacana ayandi ibintu birahindagurika umwanya n'umwanya. Bana natwe munota ku yundi turagenda tugushikiriza amakuru arabagezweho mu kanya gatoya cane tuze mu yandi makuru.